muri akati Burundi tukaba tubona inyuma y'imyaka 3 Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi Uburundi bwagumye butubahiriza amategeko mu vyerekeye guhana kuko ico caha cagumyeho aho tubona ko ico caha gikoreshwa cyane cyane mu buryo bwo gutera ubwoba mu guhohotera abantu cyane cyane bitwa ko ari abari migambwe idashigikiye ubutegetsi aho twagiye turabona yuko biza birakogwa biturabona ku banywanyi b'imugambwe nka SNL n'abandi baba bagirizwe yuko bakorana n'imigwi bashirwanisho babo turabona cyane cyane mu migwi y'abahoze ari mu gisata ca kera canke abandi bose ubutegetsi budaheza ngo burabe neza. Ivyo rero tukabibona bikorwa cyane cyane biciye mu gwaruka rw'imbonerakure rukunda gukoreshwa mu mabi, abakozi bigendereza, abapolisi, abari mu ntwaro mbere n'igisirikare. Ikindi tubona nuko kuvyerekeye abantu ubusho uko abantu bafungwa bisusa n'icaha cyo guhotera kuko abantu ni benshi cyane mu busho. Dufise ibice by'abantu 293 kwijana uravye ubusho bwose, hama uburyo abantu bafungamwo ukabusanga budashemeye, biboneka ko bahohoterwa kuko nta suku, nta nyubako, nta bifungurwa, n'ubuvuzi buragorana. Hama hakaba hariho n'icerekeye yuko hari igihe bahohoterwa n'abari mu migwi y'imitekano ico bita komite de sécurité canke abaserukira abandi abo bita bakapita, kandi ivyo byose bikaba umengo bahabwa impigi n'abari mu nzego nyobozi z'ayo mabohero. Kuri ivyo hiyongera ko abantu banyuruzwa bagaheza bakicwa, twama tuvuga abantu batogwa mu nzuzi, mu mashamba, bikorwa n'abantu. Akate rero irasubira ikibutsa leta y'u Burundi ko yohana haciyeho amatohoza yigenga kandi yimbitse, hama bakanashumbusha ababa bakorewe icaha cyo guhotera ubuzima. Turanibutsa leta yuko ari urwego rw'igihugu rw'ubukinga ihohoterwa leta yemeye kandi itarashiraho kugira ngo ishobore kurushiraho kugira ngo bifashe bitange inguvu mu guheza kurwanya ico caha.